Abaheburayo igice cya 5 duhere ku murongo w'indwi turashitsa ku murongo w'icenda. Umurongo w'indwi aravuga ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane yashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe, naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa bwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagomba gatonya kajya kajambo kavuga ngo naho yari umwana. Imana ishimwe. Baje kutubwira ngo ikibebe. Yesu ashimwe. Sinje kuvuga ibibebe, nje kuvuga umwana. Imana ishimwe. Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Reka nsubiremwo kano kantu gusa. Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Yesu ashimwe. Uku kwezi turimwo tuva mu mibabaro tuja bivuge neza. Tuva mu mibabaro tuja, tuva mu mubabaro tuja mu munezero. Ariko ndagomba gato tugende buhoro. Umunezero niki? Umubabaro niki? Gatonya mumfashe tujane kano kantu ugasubizemwo turabe uyu muntu mbega yarinde. Imana ishimwe. Ubwa mbere na mbere twumvise Kristo mu minsi yabaye mu mubiri, sivyo? Aha naho havuze ngo kajya kantu kavuze ngo naho yari umwana. Hariho kuba mu mubiri. Umuntu aba mu mubiri niwe wenyene ashobora kugira imibabaro. Subiremo. Umuntu aba mu mubiri niwe wenyene ashobora kugira umubabaro. Kristo ntiyaje nk'imwemu. Imana ishimwe. Ariko yaje ari mwemu iri hehe? Mu mubiri. Yandi majambo, hari umubiri yari yambaye nk'uyo wambaye. Yarababara nk'ukubabara. Bwana sifiwe. Naho rero yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Mfasha gato abi Filipi igice cya mbere umurongo wa 29 tunyarutse sesubira gusoma handi kugira ngo tujane. Imana ishimwe. Abi Filipi igice cya mbere 29 aravuga ngo kuko ico mwagabiwe ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Imana ishimwe. Ico mwagabiwe ku bwa Kristo si kumwizera gusa, ariko kandi mwaragabiwe no kubabazwa kubwiwe. Uyu muntu Kristo niwe karorero mu bijanye no kubabazwa. Mu bijanye n'imibabaro niwe karorero. Niwe muntu dufise yababajwe bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Uyu rero twebwe twaramwizeye, twebwe twaramwakiriye, myani majambo twacitse umwe nawe, twaranywanye. Uyu munsi Kristo muri twebwe nushobora kumutandukanya nuko kuntu twe tubayo. Abavyizera muvugira amina. Ndakubaza ikibazo kimwe. Kristo muri wewe hari umuntu yamugukuramo? Jena mvuga abantu bagwa bagasubira mu vyaha, aba bantu ntibamenye Kristo neza. Ndabisubiremo. Abantu babivamwo bagasubira kunwa, bagasubira kuboregwa, bagasubira kwiba, bagasubira gusambana, bagasubira mu vyisi, bagaherayo. Vyukuri aba bantu ntibanywanye na Kristo neza. Ariko abanywanye na Kristo neza hari ukuntu utoshobora. Bwana sifiwe. Kugira intege nke bibaho, gusubira inyuma gatonya bibaho, ariko ntiwoherayo. Abantu baherayo, abo bantu vy'ukuri barabeshe, bakunze ivy'Imana ariko ntibakunze Imana. Ariko abantu vy'ukuri bamatanye n'Imana, banywanye n'Imana, biragoye cyane ko aba bantu wabatandukanya n'urukundo rw'Imana.
biragoye ntibishoboka. Ego kubesha, ego kugwa, ivyo birabaho, sindavyasi. Mugabo kubigumamwo nakaga gakomeye cyane. Twebwe rero tumaze kwizera, Imana ishimwe cyane, nitwagabiwe gusa kumwizera, ariko ijambo ryatubwiye ngo twagabiwe no kubabaswa kubwiwe. Iyo mvuga imibabaro je ndayizi, imibabaro je namambwira Imana sinidoga. Mu bantu bababajwe kuva bakivuka je ndimwo, narababajwe kuva ndi muto gushika uyu munsi mpagaze ngaha nkiriko ndababazwa. Aciye atwenga Pastor Jim. Imibabaro naje kwicarira ngahanye nkishize ukuguru kukundi ngira ndaruhutse. Apotre ati duga Igitega. Imibabaro reka uyu murimo turimwo hari igihe abantu batora twambaye karuvati urabyumva bakakubona yo ngo ni kibajo. Reka ndababwire hariho kubabazwa. Ndababwije ukuri, umva nyeganyeza uwo muntu ari hafi yamubwira uti kubabazwa bibaho. Yesu ashimwe. Kubabazwa bibaho. Iyi Mana Yeremiya yavuze ngo waranyoheje ndoha, waranjaniranije. Hari igihe nicara gutya mu cyumba nkasanga iyi Mana yaranyoheje, yaranjaniranije. Reka ndababwira ikintu kimwe, ibijyanye n'agakiza si ibijyanye no kuvuga ngo Yesu ashimwe gusa. Ibijyanye n'agakiza si ibijyanye no gutamba igisirimba gusa. Ibijyanye n'agakiza si ibijyanye no guhishurirwa cyangwa no kuvugishwa. Ariko ibijyanye n'agakiza harimo ikintu cyitwa umubabaro. Ndasubiramo, harimo ikintu cyitwa umubabaro. Umubabaro rero ushobora kuza mu bukene, umubabaro ushobora kuza mu bugwayi, umubabaro ushobora kuza mu kubura abantu, umubabaro ushobora kuza mu guhemukirwa. Umubabaro ndakubwije ukuri, naho wowe utowurondera wowe uzokurondera. Iyo ugarane mu cyumba ugara ushireko amakadena, ariko umubabaro nimba Imana ikeneye kugutegura kuzovamo ingabo ikomeye, umubabaro izowucisha mu makosra ugushikire. Ndabisubiremo, hari abantu mutinyi barabara ngo bongonga, sivyo? Reka nabwira ikintu kimwe, hari igihe wiyugarana ukaja mu cyumba utinya gusohoka hanze ngo abantu bo kubabaza, utinya gusohoka hanze ngo ivyisi byo kubabaza. Ariko ngo ndakubwira ngo muri ico cyumba cyawe wugaye, umubabaro Imana yarateguye ko wowe izogukoresha ibidasanzwe, izowucisha mu makosra ugusange mu cyumba. Mwene majambo rero, reka gutinya umubabaro, reka guhunga umubabaro. Umubabaro ni inzira imwe yonyene umuvyeyi acamwo akavyara. Bwana sifiwe, akavyara. None niba mukeneye gutunga mutababaye, niba mukeneye gukomera mutababaye, niba mukeneye kuba abantu bakomakomeye bo hejuru mutababaye, muriko murafekinga ubuzima, muriko muratrisha. Ariko ngoma ndabibutse ko ivy'Imana batabitrisha. Nigeze kubabwira ngo narisimbishije nja mu munani, nja mu w'icenda. Ibi vy'Imana rero nta gusimba. Alo, mukeneye gutunga mutababaye, mukeneye kuroranirwa mutababaye, mukeneye kuba bakomeye mutababaye. Ngoma ndababwire ngo nimwagera kure mugakomera atari Imana yabakomeje, bizobagora gushinga intahe, bizobagora guhagarara imbere y'abantu
ngo mubabwire ibyo Imana yakoze, kubera ko mwariciriye inzira. Ariko uyu munsi emera guca mu mibabaro, emera kumererwa nabi, emera gukubitwa, emera guhamwa, emera gukengerwa, emera gusuzugurwa, emera kwitwa udashoboye. Ariko niwagera imbere hari umunezero Imana yashize imbere, uwo munezero niwawugeramwo uzoshinga intahe. Haleluya, Bwana asifiwe. Umunezero w'abakizwa no gushinga intahe. Urabisingana biryoshe guhagarara imbere y'abantu ukagira ati ndashima Imana, aka kaduga n'umuntu yakangabi sinamusavye. Biraryoshe guhagarara imbere y'abantu ukagira ati aka gataye ni Imana. Ndababwira ikintu kimwe, amahera uzoronka atari Imana yaguhaye, ubwiza uzogira atari Imana yabuguhaye, bizokugora guhagarara imbere y'abantu no gushinga intahe. Ni bande bakunda intahe? Murakeneye intahe? Murakeneye intahe? Basha murakeneye intahe? Emera kubabara. Umugabo umwe yarasanze ahantu, je nakuze ndondera abantu batabizi nga je narikoreye imizigo. Uravyumva? Ingene bandaba, je narikoreye imizigo portefeuille. Uravyumva? Umunsi umwe ndiko nadandaza amayinite kuri bwa moto bwajeho, kuko bamwe badandaza amayinite murababona. Nihagarariye ahantu ndiko nadandaza, haza umupapa kuze kandi umupapa parikinze imodoka quelque part. Hanyuma haza urundi muhungu aranyereka ibintu vya magendu, ambwira ngo aya mayinite nayivye muri smart. So mwegura nako mudandaza 10,000 9,600 kwikarata. So jewe nyihera 9,000, wowe uzosigara wunguka 1,000. Ndamuraba namwe nta wapi nibishoboka. Byo ntavyo nokora. Wa mupapa rero umwe ya parking imodoka, yari ko arumva ikiganiro, acaraza arambwira ngo mwana, twari muri ville hajyanye, urabona ajya building ari haje, arambwira ati mwana, urabona ibi bizu bigeretse, aba bose barivye. Inira gato mwana, urabona imiduga icaracana ko ngaha, aba bose nibisuma. Mwene majambo ashaka kunyumvisha yuko nibishoboka ko witwa umutunzi utari gisuma, nibishoboka ko wotunga utivye. Arabwira ngo yo nawe nimba ukeneye ko woshika aho uzokubaka, aho uzogendesha, hagarika ivyo bintu vy'ubukizwa barabafuse mu mitwe. Aranyumvisha yuko ntivyoshoboka ko nitwa umutunzi ntari gisuma. Nanje kuva kera namye ngwana intambara yo kudatunga ikintu ntoshingira intahe. N'uyu munsi niko ndi, jewe ikintu ntashobora guhagarara imbere y'abantu ngo mvuge ndi fier, kuvuga ati uyu mugore ni Imana yamumpaye. Nimba ivyo bintu ntoshobora kubivuga, uwo mugore je ntawe no kwirwa ndarondera. Umva abahungu n'abakobwa muri ngaha, urabona murakunda cyane no kujyama iyo mujyanye muca mubona ibintu, kacuvyuka mu gatondo ngo ni Imana yamuguhaye. Ariko nawe nabwire ngo naho yo bari Imana yamuguhaye, burya mu rugendo umuntu ashobora kukubabaza kandi ari Imana yagize gute yamuguhaye. Ibintu byo kucuvyuka mu gatondo igihe kimwe ukavuga ati uyu muntu yajarandambi, umuntu yajero oya, uyu muntu wewe ntakurambiye, ahubwo wewe niwo wamurambiwe. Bwana sifiwe. Reka sura kano kana muvyumve basi gatoya. Umuntu umuronse mu buzima utamuhawe n'Imana biragoye cyane kumuzigama, ariko uwo wahawe n'Imana, Imana iramukuzigamira. Yesu ashimwe. Jeni beri Gitega uyu abibujumbura, nta mutima wanje uhagarara
iyo ndi Gitega mba numva ndi mu mahoro, mba numva nguwe neza, mba numva ndi sekirize, kubera ko igihe namuronka ndemera 100% yuko ntamwihaye ariko namuhawe n'Imana. Yo naco Yesu ashimwe. Urabona ari abagabo ngaha mutashe muhira ikintu cyambere mubanza gukora no gusuzuma amatelefone y'abagore banyu. Yitavye nde, yandikiye nde, uvuye he, mubaze nguyu. Cewe nukuri sino babesha. Iyo ndi Gitega mba numva n'amahoro, nta bandi bagabo yojamwo. Nawe ndazi urugira ubwoba ko hari Gitega. Muhe microphone. Oya muhi, urugira ubwoba kandi ntubeshe. Sa? Ngo ntabwo bahoragira Imana ishimwe. Mukomere Imana amashifre. Imana ishimwe. Urabona ikibazo gikunze kubaho nuko twiha, sivyo? Si Imana iduha. Kubera iki twanka ko Imana iduha? Mu mitwe yacu twarishizemwo ko Imana igihe cyose iduha umubabaro. Ariko ndababwire kano kantu, uhitemwo umubabaro canke uhitemwo umunezero, tugende gahoro. Hari umunezero ugira uzobabara, mugabo kandi hari n'umubabaro ugira uzonezerwa. Hitamwo. Akarura kazoryoha, n'akaryoshe kazorura. Ndabivuze neza? Sikasubiremo. Hari akaryoshe kazorura, n'akarura kazoryoha. Hitamwo wewe. Hitamwo wewe. Uhisemwo gute? Uhisemwo kuryoherwa uyu munsi uzobabare, cyangwa uhisemwo kubabara uyu munsi kugira ngo uzonezerwe? So jenda bagira inama, hitamwo kubabara uyu munsi. Hitamwo kwambara ikirato gitabutse uyu munsi. Hitamwo kwambara impuzu imwe uyu munsi. Hitamwo kugenda n'amaguru uyu munsi. Hitamwo uyu munsi ko abandi bakwita umuntu atatarashikako. Ariko hamwe no guca muri ivyo bihe bigoye, shishikara kwizigira Imana, shishikara kwiyegurira Imana. Imana twakurikiye ni maramazanya, nikoze isoni. Imana twakurikiye bitebuke izodutabara. Bwana sifiwe. Hari umuntu afise ikibazo, sivyo? Sindiko ndavugishwa, sindiko nderekwa. Ariko ico kibazo kimaranye iminsi myinshi. Reka tugende gahoro. We gusa icyo ukora uguma bizobera, bizobera, twicarange na Yesu bizobera. Arabaye Mana, arabaye cagi. Tugende gahoro. Ubu n'ubuzima bw'abakizwa tubamwo iminsi yose bizobera. Umva uguma mu turirimbo tudahera. Ariko tugende gahoro. Ubundi umuntu afise urubazo, ubundi umuntu afise urubabaro, ubonyene ruremere. Hari umuntu yoguma muri bizobera, ucuja mu cumba kugara, ukayibwira uti wa Mana je naje. Numvise umugabo rafa pase yasenze isengesho abwira Imana ati ndaje ntuhunge, ndaje ntiwiruke. Yabwiye Imana gutyo ati ndabizi ko abantu iyo afise amadeni barahunga. Umuntu afise ideni arahunga, ntiwiruke. Ariko abwira Imana ati we ndazi ko uri umunyamadeni ntiwiruke. Abantu bose babwira ngo uzobakira, abandi babwira ngo uzobaha abana, ariko ntavyo ukora. Rero nanje hari ivyo wambwiye, warambwiye ko nzo, ariko Mana ntavyo urako. Rero ntiwiruke, guma hamwe gusa ndagukumbuye nje tuganire. Ariko uyu muntu yabwiye Imana ko ari ijyamadeni. Imana wazango yavuye nkaho itamwishuye. Uwo muntu yarahera, ega izi si nkuru, yaraheranye ideni rya banki. Uwo mwanya nyene haje umuvugishwa aramubwira ngo Imana wabwiye ngo yakuririye ideni iraje igishure muri iyo ndwi nyene.
Imana ishimwe. Muri iyo ndwi nyene bari bagiye kumutwara inzu yiwe, haza umuntu kwanza uwo muntu yaterefone ari muri Amerika, ati genda umwana wa naka ibintu vyakure byo mu miryango, ati mbwira numvise umengo hari ikintu no gufasha, ni giki? Undi aramubwira ati je naco womfasha atari Imana imfashije, wewe kora ico wumva Imana ikubwira. Bwana sifiwe. Uwo muntu bamurungikiye amahera arenze ku incuro 3 kubera ari kuriha inzu. Imana ishimwe. Narivuze ngo ikibazo cy'abakizwa tuja mu mibabaro tukababazwa, mugabo tukaguma mu ndirimbo, ariko nitwinjire mu cyumba ngo dufate Imana ku mashati ngo tuyibwire ngo urabikora, utabikoze ndapfa. Ikintu gusa nagomba gushikako, nagomba ndabibutse ko Yesu naho yari umwana w'Imana, biri tubwira ngo yigishijwe kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Ndasubiramo, yigishijwe kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Wewe uyu munsi nimba udakeneye kwigishwa ibijanye no kumvira Imana, hunga imibabaro. Ariko ndaguma ndakubwire ngo guhunga imibabaro nukwitevya kuva mu mibabaro. Subiremwo, guhunga imibabaro nukwitevya kuva mu mibabaro. Nimba ukeneye kuva mu mibabaro vyihuse, emera kubabara, emera kubabazwa, emera gukengerwa. Ndasubiramwo, nimba ukeneye kuva mu mibabaro vyihuse ukaja mu munezero, emera kubabazwa. Abantu bose bemeye kubabazwa nk'uko Imana ibishaka, vyarangiye Imana ibagiriye neza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Raba Aburahamu yarababajwe cyane ntiyababajwe? Yarababajwe. Imyaka 100 utararonka umwana ntiyababajwe? Mbega Imana yaramwishuye cyane ntiyamwishuye? Tugana kuri Isaka yarababajwe cyane ntiyababajwe? Yarababajwe. Mbega Imana yamwishuye? Tugeze kuri Yakobo wewe yababajwe birenze. Yababajwe birenze. Yakobo yarababajwe birenze. Yarahunze, umwana wa Yosefu bamuhesha ngo yarapfuye, yaciye mu mibabaro, ariko iyo mibabaro yose yagiye acamwo yari kumwe n'Imana. Nico catumye igihe kigeze Imana imuha umunezero. Tugende gahoro. Mbega Yosefu yarababajwe cyane yababajwe? Yarababajwe. Mbega umubabaro w'uyo nwavuye mu munezero? Ego cyane. Twovuga benshi mu bijyanye n'abahizi batwitangiye imbere. Namye nasoma igitabo c'11 mu Baheburayo, ingene havuga abahizi, ingene bakubitwa ibimoko, ingene barara mu busho, ingene baribwa n'intambwe, imibabaro yose baciyemwo. Usomye rero ku gitabo igice c'12 havuga ngo nuko rero ko dukikijwe n'igifungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera vyose. Bwana sifiwe. Nibiki biko birakuremera? Yesu ashimwe. Hari imibabaro ituremera ari twe twayiteye. Hari imibabaro twebwe twirondera ubwacu, kandi ukavyumva ko umutima wawe Imana irakubuza kwicara mwirigara, Imana irakubuza kwicara ahantu kanaka, wowe ukaguma wumva gusa umengo wo kwihagararako. Ariko ngoma ndakubwire ngo lofete yo kutumvira mpemu yera, hariho ikintu kiza kuza citwa umubabaro, ariko atari umubabaro uvyara, kuko umubabaro uvyara utegwa n'Imana. Ariko ndababaza ikazo kimwe, uzi kugira umubabaro utazovyara? Tugende buhoro. Kugira umubabaro utazovyara gato, hitamwo uyu munsi kubabazwa n'Imana, guhingurwa n'Imana, kwigishwa n'Imana, gutozwa indero n'Imana, kuko uyo mubabaro Imana idutwaramwo ejo uravyara umunezero. Aba bagabo ngo ko dukikijwe n'igifungo c'ivyabona kingana gutyo,
twiyambure ibituremera byose, dutumbere Yesu wenyine, niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Hano havuga ngo uwo ngo kubw'umunezero yari yashizwe imbere yihanganira umusaraba, ikindi ntiyagira isoni zawo. Suraho kano kantu ukumve mwene data, ndakwinginze, hari umunezero washizwe imbere. Uwo munezero ntushobora kuwubona atari Imana uguhishuriye. Ntushobora kuhishurirwa utari umuntu abana n'Imana, utari umuntu atumbereye Yesu. Ndakubwije ukuri, hari umunezero uri imbere udashobora guhishurirwa udatumbereye Yesu. Tumbera Yesu, hanga amaso Yesu. Umunezero urahari. Uwo munezero umaze kuwishurirwa uguha inkomezi zo kwihangana. Nasubiramwo, zo kwihangana. Ntushobora kwihangana atari Imana igushoboje. Kugira ngo rero ushobore kwihangana, nuko uhishurirwa n'Imana ibijyanye n'umunezero yateguye imbere. Hari umunezero wateguwe uri imbere cyane. Uwo munezero bisaba yuko wewe uba ahantu mu kibanza cyo kuwuhishurirwa, cyo kuwuhishurirwa. Ndakwinginze rero, please, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bihe. Uguma mu bantu uvuga ibitagenda neza, wowe uguma wiremereza, uguma wishirako ibikuremera, uguma wikwegera imibabaro itazovyara. Ariko uyu munsi hitamo gutumbera Yesu wenyene, abinyanduruko yawe yo kwizera, umuhanga amaso. Hari umunezero wateguwe ku bwawe. Reka ndangize mugabo, ndabibutsa yuko Imana igufitiye icyizere wa muntu. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Imana igufitiye icyizere. Ndasubiramo ko Imana igufitiye icyizere. Abantu turazi guca imanza, tuvuga ibyaha by'abandi, sivyo? Siko tumeze. Tugacira imanza abantu ngo nakijijwe, ngo aranwa kayeri. Uravyumva? Tukaguma ducira imanza abantu. Ariko abo bantu ducira imanza, Imana yo yabaraba ikababonamwo yuko ejo vyokunda ko babingabo zikomeye. Ndasubiramwo, nimba utarapfa, nimba ugihumeka impwemu z'abazima, nubwo abandi biwanyu bapfuye, nubwo abandi biwanyu mengo ntibakiriho, ariko wowe ko ukiriho, nagomba ndakubwire ngo Imana iracagufise ku mugambi, Imana iracagufise ku icyizere, Imana iracagufise ku mutima. Nawe yo kugirira neza, nawe yo gutabara, nawe yo kuramira, nawe yo subira kandi kuguhembura ugatotara. Hari abantu bamaze kuduza ibiganza ati ngaha ibyacu byaraheze, ibyacu byaraheze. Ariko sha jewe mu bantu bari gukiriza ibiganza kare je narimo. Mama ari je nakubiswe n'isoko, se nabandi babwira isoko mwijabi mwe muri baki baraja kushura, barakubita bongera barakubita, basiga kana umengo kapfuye. Ico genda nifite imyaka 17. Je ubwanje naye narumvise ko ubuzima bwanje bwagize gute, bwararangiye. Nibigishoboka ko nova mu umuntu, nibigishoboka ko nanje nogira ico mvamo. Ariko uyu munsi murabona ndi ikopo. Tugende gahoro. Murabona ndi giki, sindi umuntu. Ndabagije ukuri, ndiko ndatera intege umuntu ari ngaha yumva kumenga ivyo vyararangiye. Mama Apotre, twebwe umunsi umwe twigeze kwicara muhira, ndavyibuka nicaye muhira ndiko ndiyumvira ati aho umunsi papa azopfa twebwe tuduca tuduga ruguru ku Gatumba. Ega ndazi ngamura biraba muhira ukabona papa wengene ameze, mama wengene ameze, ukavuga ati aha papa yopfa kareka cadusubira ruguru hehe ku Gatumba. Papa Nyakununga yapfuye kare, yapfuye nifite imyaka 18 abaragiye. Uyu munsi mfite 30 ningahe, hafi n'itanu. Hazi imyaka ingahe ntamugira?
sa 17 ntamugira. None ko papa atakiriho sindiho, sinjya, sinambara, simbayeho. Ndabagije ukuri, natwe twarigeze kubaho tudafise ivyizigiro na zero, bito atabihari, twiyumvira ko hasigaye iminsi mike kugira ngo dupfe. Ariko iyi Mana no kukanyuma nacagiye abantu bavuga ngo birarangiye, Imana irazura uwayo. Nawe yo bigukorera, narivuze ngo nawe yo bigukorera. Mumbabare ndabwira ikintu kimwe, urashobora kubona umuntu agenda yambaye neza mugabo agahinda karamwishe. Umuntu afise uruduga ngaho rw'uruve mugabo adashobora kurya ivyo ashaka, adashobora kwicara hashaka, agahinda kakamwica. Turabazi benshi ngaha bavuga ati ico tumaje basi mpfa, mugabo hageze n'ivy'urupfu acatinya, acagira ubwoba, acajugumira, agomba gupfa. Mugabo iyo haje ivyiyumviro vy'uko azopfa ejo, acarara yicaye acarara yicaye yicungereye. Ndabagije ukuri, hari abantu ngaha barushe, hari abantu bamerewe nabi, hari abantu ivyabo bavuga ati ico mu uyu munsi bikarangira, ariko barafise n'ubwoba bwo gupfa. Ariko naje kubabwira ngo iyo mibabaro urimo, cekinga mbega izovyara canke nyene ni mibabaro we wirondereye. Ni wasanga ari mibabaro wirondereye, atari Imana yagushizemo kugira ngo uzovyare, ugasanga ni mibabaro we wirondereye, uyu munsi uduze ibiganza ubivemo. Uguma wikundwa kaza ku muhungu kandi uwo muhungu baramukubujije, uguma wikwega mu bintu bitari ivy'iwawe. Urabona ndabagira ukuri, hari abantu ngaha badashobora kuruhuka, badashobora kuba amahoro batari kwegera ingorane. Kwikwegera ingorane, ukikwegera ingorane, umwana w'umukobwa akikwegera ingorane, umuhungu akikwegera ingorane, barakubuza kujana na naka ukibaza ngo barakwanga, ariko wewe ukavyuka mu gatondo ukumva umengo naka wo murondera kandi ubizi neza. Namye mu Buyenzi ejo abana baba boss baza kunwa vya biyayura mutwe mu Buyenzi, usanga nikivua yukimayibobo kandi wabo bafise imiduga, bafise amazu. Kubera iki? Uwo muntu yaranse kumva, yikwegeye imibabaro. Uri umukobwa urabona umuhungu muri kumwe, urabona yuko afise ingeso mbi, mugabo aho kuvuga uti ndabivuyemwo no tumasazira muhira, uguma uvuga uti nanje ngende kubaka nk'abandi, Umunsi uzogera aha muri ugo rugo uzosanga imibabaro utatewe n'Imana, ariko witeye wowe ubwawe, hanyuma Imana hagere kuyirondera nayo yaguteye umugongo. Ikintu cyo abantu bakora urakizi, bacazunguruka amashengero yose barondera umuntu bakura ko muvumo, barondera ngo hajyanye ngo baragira deliverance, ngo hajya ngo kwa apotre ngo ntibasengera abantu. Ugasanga umuntu arakimaza agenda kuko yari kwegeye imibabaro. Iyo mibabaro Imana ntiyirimo. Ariko uyu munsi sokoka muri iyo mibabaro witeye, sokoka muri ako gahinda witeye, sokoka muri ivyo bintu witeye, urondera Imana irestore umutima wawe, urondera Imana ihembura umutima wawe. Ndagomba nakubwire ngo Imana yo mwijuru hari umunezero yaguteguriye. Yesu ashimwe. Cekinga imibabaro uri kurabamo, mbega niva ku Mana canke niyo wihamagariye. Subiremwo, raba neza imibabaro uri kurabamo, imibabaro uri kurabamwo. Abantu bakwanka kubera iki? Mbega ubwo Yesu wowe udakunditse. Kudakundika sibijanye gusa n'icangiriro kiri ku muntu, ariko kandi kudakundika hari ikindi gihe biva ku ngeso z'umuntu, kutabana neza n'abandi. Abantu bakakwanka
kubera ko wowe nawe nturi umuntu mwiza, ukaca ugenda uravuga ngo abantu barakwanga, ngo uri mu mibabaro. Yo, reka sokoka muri iyo mibabaro uri kuriteza wewe. Bana amahoro n'abandi, kunda abandi, sengera abandi, fasha abandi. Imana ishimwe cyane. nta muntu akorera Imana, nta muntu afasha abandi aburi igikundiro. Ntibishoboka. Abantu baburi igikundiro n'abantu bonyene ubwabo bahisemo gufatana n'abandi, bahisemo kugirira n'abandi. Ariko nawe uyu munsi sokoka muri ivyo bintu, Imana ikugirire neza. Yesu abaho mugisha.